Sabasi ikintu ca mbere ni umukozi w'Imana nkunda cyane kandi n'ukuri n'akarorero cyane rwose akunze gufasha ni ukuvuga viziyo yiwe igomba gusa n'iy'iwanje akunda cyane ndanezerewe kuko mubibona kongera kandi kuza mu gihugu cy'amavuko ego kandi ndashimye Imana ko yashikanye amahoro narinda bakumbuye ego muciri heze mwari ngaha no muragarutse muyumva gute hano ni muhira iyo nje hano nakandi kagimana ibimpaye ego uko mwaje umwaka uheze siko mujiro musi no musi muzanye n'abashitsi mbega ni bande uno musi nzaranye na famille uyu niwe imfura yanje yitwa Chancela n'umukwe wacu yitwa Brian urumva ni Reynolds family ego mbega nibihe bikorwa nyamukuru bikuzanye no kuje mu gihugu cy'amavuko ibikorwa nyamukuru binzanye murabona yuko ubunya hageze abana gusubira ku ishuri umugenzo wa fondation dusanzwe dufasha abana kugira b'imfuvyi n'abandi nyene ba mikoro makenya kugira ngo basubira ku ishuri atangorane ihari ubwo rero nicyo cyatumye nza cyane cyane murazi yuko urukundo burya tutagwigishije guhera mu nzu yacu nta kamaro ruba rufise niyo mpamvu razaranye na famille kugira ngo ndabereke ibikorwa dukora barasapotinga bidasanzwe n'abana banje bashimye ko twozanana bakaraba igihugu cy'amavuko uyu yavuye ngaha afise imyaka 6 ntiyakigaruka ego tujya gukora ibikorwa bya fondation kandi byongeye nje no kuramutsa umuryango n'abagenzi bacu ko akiriwe nicyo kintu icambere na mbere nshimye aba journaliste muri beza ndabakunda hanyuma ica kabiri ndashimira cyane Dasilva n'umwana mu rugo nukuri aho ntari ahari ngira amahoro rero nkabashimiye n'abamambre ba fondation nabo nyene ni famille koko bama banyereka urukundo baraza kunyakira namwe aba journaliste mwaje kunyakira nukuri ndabashimiye kandi urukundo rwanyu sugubusa Imana ibampera imigisha amen uyamutse no gusura indirimbo wise Ejo ni heza mbega nuguhe butumwa haniye mu ndirimbo Ejo ni heza cyane imwe gusa n'indirimbo isoye hama uraje kandi ubutumwa buri muri iyo ndirimbo jewe indirimbo karibu zose ziwanje ndazandika nshingiye ku buzima naciyemo ni indirimbo iyo nibutse imyaka yaheze ndiko ndahangayika ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura n'abana bakiri bato bimpa nkaraba nuno musi aho mpagaze bimpa gutera intege b'abantu bakiri muri bwa buzima ntibacike intege ntibiyahure ntibabinebwe bakore cyane kuko ejo habo ni heza amen kandi ntukagaye umuntu ngo nuko atacafise kuko ejo hiwe ntuhazi mbega niye keke muri kwategura iyo ndirimbo kushitse hacindwi imwe isohotse nzoyivuga ko cyane kuko burya nyabaririmbyi iyo dusohoye indirimbo ntituyivuge ko impamvu n'ikigambiriye ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ntabwo abantu bayitahura neza rero niteguye kubwira abantu bakiri ushima no mu isoko nzogenda ndababwire nti ejo ni heza wavuze ibikorwa bikuzanye harimo kuramutsa famille ariko kandi kujyanye na fondation twari kugira muzokora mbega mu bijyanye no kuririmba n'ivuga butumwa ivugabutumwa nama navuze ubutumwa hose nta gihe mba ndi mu Burundi amashengero atandukanye bamaze kumenya ko ndi hano barabantumira nkaja kuvuga ubutumwa amashengero
urumva iwanje nta konje kuvuga ubutumwa ndabuvuga umwanya wari wo wose ahantu hose yego A little bit. I understand a lot, but to say is hard. Say anything. I'm really happy to be here and to see you guys and to be in my home country again after 20 plus years. It feels really good. Okay. The first time to be here. Yes, it's my first time. How to see our country? Oh, it's beautiful. Je baita Simbizi wasema Vumba ndi mu Français muje mu gihe mu gihugu usanga hari abantu usanga bateke maybe nuvuga ibibazo bimwe babyita ibibazo imyidogo ibitoro umuyaga nkuba n'ibindi mugabo ngo mukavuga ati muraje ni wahe mutima mwohereza n'abandi barundi usanga so tuba bamwe hanze kuko usanga kenshi nibo baca intege n'abandi barundi baba bari hanze y'igihugu ugasanga bagenda bavuga nabi n'igihugu nkeneye kumenya iyo side y'ubwiza ituma muvuga ati ndakumbuye muhira mu gihe amakuru muronka muri hanze aba ari abakeneye. Icyo mbere na mbere umuntu agaye iwabo aba ari kijuzi. Okay. Naho iwanyu naho bamwicara ku kirago iwawe wicara ku idiva uragenda ukicara ku kirago uko Burundi bumeze kose ni muhira ntituzohahunga n'iwacu kandi wibagira iwabo aba yarataye umurongo ego nimba atagitoro gihari nzogenda n'amaguru nk'abandi none mwo ntimugenda n'amaguru no bisobanura yuko abarundi bari mu mahanga ntacyo dusumbije abarundi bari Burundi uretse gusa yuko twahinduye adresse naho ubundi umuco n'umwe akaranga ni kamwe ku murundi wari we wese afise umutima kandi akunda igihugu ciwe. Okay. Ikibazo mfite ni kimwe inyuma yuko musohoye indirimbo mu mwaka uheze twarabonye amataka kuri Facebook bariko barabataka kandi cyane agosha twatsi ntibyaguciye intege ngo wiyumvire ati sinzosaba kuririmba cyangwa ubivemo inyuma yo gusohora indirimbo ukabona amataka wavyakiriye gute muri wewe? Jewe navyakira amahoro kubera yuko nta ukundwa na bose yego nico kibazo naho ari indirimbo mwiza gusohora yakurikiye ejo ni heza kandi kuri Sabasi barazika muri be Sabasi muzizi Sabasi ikintu ca mbere no mukozi w'Imana nkunda cyane kandi n'ukuri nakarorero cyane gose akunze gufasha nukuvuga vision yiwe igomba gusa n'iyiwanje akunda gushigikira cyane ugwaruka kandi akunda gushigikira n'abaririmbyi bagenzi biwe. Icambere Sabasi twakoranye korabo kuko nkunda ijwi giwe afise ijwi giza cyane afise base nziza cyane. Ica kabiri n'umuntu ntashobora kuvuga imico yiwe neza ngo ndayisobanura afise urukundo rudasanzwe nimba mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana uwo no hayagiza Sabasi ari mu bambere ntiyitaho uwuriwe umusanzu ukamubwira uti mfasha aragufasha uko uri atarabye icurico.